icyo ndabasaba ubufasha, ndabasaba ko bompa ubufasha bakangirira neza kuko ndarushe umuntu wese ambona abona iki kiganiro agerageza uko ashoboye uko Imana imukoresha aba ariko akora. Ndakeneye ubufasha bwo kuja kwivuza nanje nkaruhuka nk'abandi. Ijoro ryose sindyama, umurango sindyama, ntibikunda. Uwo wese ariko araraba iki kiganiro, umurundi kazi, eka n'abari mu mahanga bose, n'abari mu Rwanda bene wacu, eka ntawe nkuyemwo n'umwe. Ndifuza ko uw'Imana wese izokoresha yogira icyo akoze nkaronka ubufasha bwo kuja kwivuza. Imana yo mu ijuru niyo izohemba umuntu wese azongerera neza, niyo izobahemba. Jese ntacyo noronka nzobahemba, nta n'icyo noronka nobishura. Eka ndarushe kwirirwa mu ntebe, ndarushe kwirirwa ntembagara mu gitanda, biranduhije. Imyaka ni myinshi, ntanyoye uwo muti w'ububabare sinicara, sinshobora no gukura ukuguru ngo ntambuke. Ariko n'uwo muti kugira ndawuronke n'ikibazo. Hariho wari yaritanze, umugira neza yari yaritanze, yarayingurira kenshi. Imyaka ni myinshi ayingurira. Rero bana b'Imana, nshuti z'umusaraba, abakunzi bacu, eka uwo wese afise umutima n'impuhwe n'ikigongwe agira icyo akoze kugira nje kwivuza. Imana yo mu ijuru niyo izobahezagira, niyo izobasubiza icyo muzoba mwakoze cyose. Murakoze. Natanguye kugwara kuva mu 2014. Uruhande igiti cy'umugongo gisa n'ikimaze kubungwa. Ego kirabonzwa. Ndakweretse rero n'umugongo wiwe, abari wo kumukiza, abari wo kumukura hano ukamushikana Buruseli, ukamushikana Bruxelles, ukamushikana muri Belgique kwivuza akazi ari muzima, maze abandanya atunganya ibikorwa vy'Imana, abandanya atunganya ibikorwa vyawe. Ndamuguhereje, niwe wo kumukiza. Ndavyizeye kandi ndavyizigiye kuzobikora, kuko igihe cyawe nicagera tuzomubona Mama Grace ariko ariruka, agira siporo yiruka nk'abandi nko tubabona mwibarabara. Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV yo muva mukagera. Ndazi ko muri benshi mudukurikirana kandi mufise umutima mwiza, mwanye mufise umutima mwiza, kuko nta muntu azogira umutima mwiza amaze gukura. Imitima myiza turayivukana, tuba tumeze neza cyane, kiretse ko bishika mu nyuma tugahinduka, Satani gakora ivyayo bigatuma duhinduka, tugata yanzira nziza. Bavuga ati fasha warafashijwe, twese turi ngaha kubera twafashijwe. Aho uri hose umenye yuko icyo uri kurakora cyose cyangwa wageze hari umuntu yagufashije, naho uvuga ko atamuntu yagufashije, Imana yaturemye kuri ino si yaragufashije kugira ugere aho ugeze. Ndi kumwe n'umumama ugerageje kumuraba, n'umumama uri kuramuraba ku maso ava wibaza ati mama ati nta kibazo afise, nta cyabaye, ariko byinshi turaza kubimenya tugira tuyage nawe ikiganiro. Nifuza yuko ko hari cyo cyo gufasha nkaho uri kuradukurikirana, ko hari cyo wokora nk'umukunzi wa Star TV. Ndabisubiyemo ati bavuga ati fasha warafashije, twese turi ngaha kubera twafashijwe. Nimba ugeze hose nuko wafashijwe. Reka ngerageze tuyage gato n'umugwayi aragwaye, ariko byinshi turaza kubimenya kuko aza kubitubwira uko biri kose. Mama umeze neza, bimeze gute? Turashima Imana. Ku mazina abantu bariko baradukurikirana kugira tumaze tumenye ninde ari mu bwami bwa Star TV, mbega bimeze gute? Amazina yanje nitwa Nibigira Beatrice. Nibigira Beatrice, sindakubwira uramutse abakunzi wa Star TV kuko urumva ko gwaye. Aha twaje kubaramutsa kuko mu mico y'ikirundi tugeze hano turaramukanye. Yego. Okay. Naho turabaramukije mu izina rya Yesu. Usanzwe ukunda gusenga cyane. Kandi birashikanye no kukizera ukavuga ati je ndizeye yuko
umwami Yesu canke nde azokora ibitangaza nkashobora gukira nkamererwa neza cyane? azobikora cyane kuko iyo ataba umwami Yesu no munsi simba ngendagenda kubw'Imana yo mwijuru. Imbere yuko nkora kino kiganiro twagiraniye ibyago bitari kuri kamera, ndetse waranatembereye hatari hake za Tanzania nko wagira bivuga, ndetse no mu Rwanda kugira ushobore kuraba yuko ushobora kurokora ubuzima bwawe. Ku bantu bariko badukurikirana barifuza kumenya kwanza, mbega mama, ndakwite mama nawe noshira ko Beatrice ntacyo bitwaye, ugwaye indwara imeze gute? Mbega iyo ndwara yatanguye kwibonekeza muri wowe gute? Usa n'ushinga intahe avuga ukuntu vyagiye biragenda kugira dutore nyene icyo tuza gushikako finalite y'icyatuzanye hano kugira dushore gusangiza abakozi ba Star TV. Indwara natanguye kugwara kuva mu 2014. 2014. Aho naragwara kenshi, nama ndi kwa muganga mu gitondo, ku mugoroba, mwijoro hose abana barara baranjana kwa muganga. Aho sinari bwatore icyo ngwaye. Hanyuma mu 2014 ndivuza ariko ngaho nanwe imiti ntaramenya neza icyo ngwaye. Muri icyo gihe wanywa imiti wibaza ko ugwaye iki? Ngwaye izindi ndwara kuko nari mfise karikire mu ifyigo, nibyo nibaza ko ari byo naba ngwaye. Usigura ko imiti wagumufata ari yo mu ifyigo? Ngatembera amaguru nkumva arababara, sintambuke ngo bikunde, ndiko ndatambuka kamenga amaguru menga n'inyama zahiye. Ndivuza ngaha abaganga baguma bankurikirana ariko nta gahengwe na kamwe nigeze ngira. Narya sinigera nava mu nzu ariko ngiye kwa muganga. Murazi ibijejwe umumama wo mu nzu, igikoni, byo gutegura iby'abana, iby'isuku, ibyo byose ntavyo ngikora kubera ntavyo nshoboye. N'ibyo kurya by'abana bagiye ku ishuri nibo bagaruka bagateka, niriwe mu nzu, niriwe njyamye mu nzu. Hanyuma rero muganga yankurikiranye maze kuja muri scanner, ndagenda Dar es Salaam. Ngiye Dar es Salaam baravuga ati wewe urafise ikibazo kinini cyane cy'umugongo, icyo kibazo ntacyo dushoboye twebwe. Ndataha mu gihugu cacu cy'u Burundi muri 2000. Muri Tanzania warungisweyo n'abandi baganga cyangwa niwe wivoronse uvuga ati reka nje muri Tanzania ndaho ukuntu bishobora kugenda? Nije navuze nti reka ngende ndabe ko ingwara naba ngwaye, ndagirisha ama examen, niho basanga rero mfise ico kibazo. Hanyuma ndagaruka mu gihugu cacu, ndaguma ngaho ngwaye, ninjira mu bitaro Prince Regent, Maison Medicale, muri clinique, eka hose naguma ninjira, no mu ma centre de santé asanzwe aho mu Bwiza kujya gatandatu naguma ninjira mu bitaro ntibatora icyo ngwaye. Hanyuma rero mu 2018 niho batora ingwara ngwaye, maze kuja muri scanner mu Rwanda. Wachi uronge urafata urugendo rwo gutwara mu Rwanda? Ja mu Rwanda muri scanner yo mu Rwanda. Byarakorera kuja mu kindi gihugu nanyakirwa mu Gongo canke wafata indege canke wagenda n'imodoka? Nagenda n'imodoka kuko ntibyari bwakare cyane. Nkagenda n'imodoka, muganga shika nkajana n'abantu tujanye bamperekeza. Hanyuma mu Rwanda namazeyo nk'ukwezi nivuza, baravuga ko batabishoboye. Niho nafata rero nja muri scanner zo ngaha. Scanner yo ngaha muri Kira nazigize kabiri. Yego, nagize scanner zibiri. Baravuga yuko ngwaye umugongo, muganga wanje asanzwe nkurikirana. Baravuga ati rero ni ibibazo birebire, ntidushoboye kuvura umugongo, twe navyo dushoboye. Uruhande igiti cy'umugongo gisa n'ikimaze kubungwa. Ego kirabunzwe. Hanyuma niho banyandikira, bampa uburenganzira, baranyandikira komisiyo
ntuze iyi ministere yo muri ministere de la santé publique hariho n'iyindi ngaha muganga yanditse yego transmission du rapport de la commission médicale Yego. madame Beatrice niho bayimpaye niho baca bayimpa mu bushikiranganje abaganga usigura iki rero papa uru nyene kwa commission nyene uru n'uburenganzira ku bakurungitse kwivuza mu kindi gihugu batavyo bashoboye umaze kuturagaruka mu Burundi umaze kubona yuko hari abishoboye kubakora ngaruka ngaha barankurikirana n'uyu munsi imiti ndayinwa urumva umubiri wanje novuga ko uganzwa n'imiti gusa imiti yonyene imiti ntanyoye imiti yo gukaruma ububabare n'uburibwe sinshobora kuryama ntibikunda ko ndyama sinicara umwanya munini kuryama ntibikunda sinokubwiye ntacyo mfise novuga amagara yarankitse amagara yarangoye ndarushe abana banje baragize agahinda ko bagiye kubura mama wabo ngiye gupfa ariko kugeza iki gihe ndacahema rero umaze kuva mu gihugu cy'u Rwanda ndumva ko wakoresheje amahera menshi cyane turamenyereye kenshi abantu usanga bagwaye natinze ndaronka n'umugira neza imiti myinshi sinayigeze ndayigura nase umugira neza w'umuganga yamanzanira imiti misi yose y'ububabare yo gukaruma ububabare utaronka n'ubwo bugira neza ari ikibazo cyane gose cyane uko biri kose kenshi abagwayi barakunda kuronka impusha zo kuva mu gihugu ndetse ugasanga impusha ziratevye gusohoka ariko wowe urusha ko kuva mu gihugu ukaja kwivuriza ahandi uramaze gusohoka hoho kwa muganga uba umaze kubwirwa ahantu ushobora kwivuriza ko hariho benshi bakunda kurungika za Kenya za hehe uba umaze kubwirwa ahantu ushobora kuja kwivuriza mbega devi y'amafaranga ushobora kwivuriza ko bimeze gute byose uba umaze kubibona canke n'ivyo uracarindiriye narabibonye urusha ko ngaha bamaze kurumpa ko ngaha go kwivuza no mu Bubirigi baciye bararumpaye na devi barayimpaye muri izi mpapuro irimo yego bibaza ko ari uru document aranvoye de service ok hospitalisation de 10 jours bisigura kuzomara 10 jours muri hôpital 10 jours muri hôpital muri Belgique ndabona ibintu vya honoraire intervention 2,395 euros cyane 2395 euros ibihumbi 2395 amayero ndibaza ko ari uko nyene nivyo ni bibiri bitatu je nibaza ko ari ivyo nyene araya sindaheza kubera ariho total Okay, ndiko ndagira muri total ugerageje kuraba ngaha honoraire intervention yanditse 2395 vy'amayero ama pratique personnalisée ikakigwa ku 9,000 vy'amayero ama divere mbonayo ari 350 euros total ni 21,000 n'amajana 545 vy'amayero mu marundi mbega aho bakukiye gute ikintu cyanditse ko 23 n'amajana 6 ingiki Raso 23 n'amajana 650 en conclusion de quoi je verse à titre de provision la somme de 23 650 euros au compte bancaire barakweretse na compte ushobora kuyashirako vyose ndabibona ngaha ari montage du pack numero n'ivyo la prévue de paiement est annexée à la présente. Yes, uko biri kose ngerageje kuraba baramaze kumuha some amafaranga ashobora kwivuriza ko 23 n'amajana 650 ugerageje kwibaza amahera amaze kwivuza ko mva ngana gute n'amafaranga menshi cyane bisigura yuko akeneye bufasha buvuye kuri mwebwe mudukurikirana ushobora kwibaza ko ari amafaranga menshi ariko n'amafaranga menshi mu gihe uri kuradukurikirana wimvuye ko yatanguri wenyene na cyane cyane ko bavuga ati insorosoro igwira iyigiye
buno bufasha iyo uriko urabukora ushobora kwibaza ko ari ikintu gisanzwe. Burya gufasha nimba tudatahura tuze twegera abantu basenga. Gufasha nico kintu ca mbere, na cyane gufasha umuntu agwaye afise ikibazo agowe. Naco gituma no muri ville tuzosanga umuntu ariko arasaba. Burya nico gituma benshi usanga ategezwa gutanga, kubera ko gutanga bavuga ati bizana imigisha. Ushobora kwiyumvira yuko utanze uzobuhomvye, no buhomvye na gato, ejo utaronse umugisha ushobora kuronka undi munsi. Rero uno muvyeyi no mama wacu burya bavuga ati abavyeyi, umuntu wese uzi ko akuruta afite abana, abavyeyi bose novuga ko basa, kuko nshobora kumwita mama ubunyene, nkamwita mama kuko n'umuvyeyi. Bisigura yuko ni wafashe no mu mama, uzofashije mama wawe, uzofashije jewe, uzobucunguye famille yawe, kuko ni waronka umugisha ibintu bikagenda neza, famille yawe izogenda neza cyane. Mama, novuga yuko bitoroshe na gato, kandi ndazo rafise mu muryango warakoze ibishoboka byaranse, n'ubundi urabona n'ubonye nta kiravamwo. Ndashaka ugire icyo usabye abakunzi ba Star TV badukurikirana. Irevre je naje kumusabira ubufasha, tuvuga ati wait and see, turindire Imana izokora, kuko mu gukora ikiganiro ndagikora kugira ndakibahereze mwebwe, ndakibashikirize, hama Imana ikazi gakora mu nyuma. Mu majambo make ni cyangwa abakunzi ba Star TV, kuko maze kushika ngabi sigura yuko akanoti ko kugura niyo miti y'ububabare kabuze nyene, kabuze. Igisigaye yararonse buri kintu cyose kugira ashobore kuja kwivuriza muri Bruxelles, ni mugwa mukuru wa Belgique. Ya nibaza ko ari Bruxelles. Bruxelles. Abakunzi ba Star TV icyo ndabasaba ubufasha, ndabasaba ko bompa ubufasha bakangirira neza, kuko ndarushe. Umuntu wese ambona iki kiganiro agerageza uko ashoboye, ko Imana imukoresha aba ariko akora. Ndakeneye ubufasha bwo kuja kwivuza nanje nkaruhuka nk'abandi. Ijoro ryose sindyama, umurango sindyama, ntibikunda. Uwo wese ariko araraba iki kiganiro, umurundi kazi, eka n'abari mu mahanga bose, n'abari mu Rwanda bene wacu, eka ntawe nkuyemwo n'umwe. Ndifuza ko uw'Imana wese izokoresha yogira icyo akoze, nkaronka ubufasha bwo kuja kwivuza. Imana yo mu ijuru niyo izohemba umuntu wese azongerera neza, niyo izobahemba. Jese ntacyo noronka nzobahemba, nta n'icyo noronka nobishura. Eka ndarushe kwirirwa mu ntebe, ndarushe kwirirwa ntembagara mu gitanda, biranduhije. Imyaka ni myinshi ntanyoye uwo muti w'ububabare, sinicara, sinshobora no gukura ukuguru ngo ntambuke. Ariko n'uwo muti kugira ndawuronke n'ikibazo. Hariho wari yaritanze, umugira neza yari yaritanze, yarayingurira kenshi. Imyaka ni myinshi ayingurira. Rero bana b'Imana, nshuti z'umusaraba, abakunzi bacu, eka uwo wese afise umutima n'impuhwe n'ikigongo agira icyo akoze kugira nje kwivuza, Imana yo mu ijuru niyo izobahezagira, niyo izobasubiza icyo muzoba mwakoze cyose. Murakoze. Yes, bibaza uko umuvyeyi asa n'uwundi amurambabarira gatoyi. Uko biri kose mu gihe umuntu asavye ubufasha, uko aba yifuza mushobore kumufasha. Kuva 2014 agwaye, uno munsi turi muri 2020, umva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Hari benshi baba bifuza gufasha, hari benshi baba bifuza kugira icyo bakoze. Reka no mama tubwira ahantu bashobora gucisha hamwe mu barayazo babonetse, canke wowe ufise umutima mwiza kugira umenye ahantu ushobora gucisha ubwo bufasha. Araza kuduha nimero ya Rimikashi nimba ifite, araza kuduha
nimero ya konte yiwe, konte bankere yiwe, kugira buri muntu wese ashobora gufasha ahari hose bishobore kumukundira, akoresheje nimero ya konte bankere yiwe bikunde, akoresheje na nimero ya rimikashi hose bikunde, kugira bishoboke ko mama wacu ashobora kuvugwa. Nibaze uwo mutima ufise, turashaka ko ugaragaza kuri uno mu mama, nimba ufise umutima mwiza ndashaka yuko ugaragaza kuri uyu mama. Mama ufise abana bangana? Uko biri kose afise abana 7, ndazi umwe yitwa Grace, nibaze ko n'abandi bakuze. turashaka kutanga akanimero, tuzanire umusore akanimero akoresha kugira envelope niho kari ndani na telefone. Okay, ni nyene iyi ni banki yawe BGF. Ni telefone yanje. Reka nayo nituyitange kugira umuntu agukeneye. Reka mbere kuri nimero yiwe asanzwe akoresha, ushobora kumurondera ko ndibaza na WhatsApp ni nyene mama. Nimero yiwe akoresha ni 60 432 435 62 amajana 432 amajana 435 62432435. Nizo nimero asanzwe akoresha kuri telefone, bisigura yuko ushobora kumurondera ko ndetse ukanamuronka. Nibaze yuko ari usanzwe ukoresha ndetse no kuri rimikashi. Amazina nibaza ko ari ayanyene twabonye, Nibigira Beatrice niyo nimero asanzwe akoresha kuri rimikashi 62 amajana 432 amajana 435 60 432 435. Niyo nimero yiwe akoresha kuri WhatsApp ndetse na rimikashi ndetse na call simple, ashobora kumurondera ukamuronka. Aho ni mu gihe umuntu azoba ashatse gukoresha rimikashi. Konte nayo nimero ya konte yiwe nibaza ko ari itangwa na DSD zaho. Nimero ya konte yiwe ndabona ni muri BGF ni 20372300009 203 723 04 hama 9. Iyo niyo nimero asanzwe akoresha. Ni nimero ya konte bankere yiwe muri BGF asanzwe akoresha aho uri hose, ku buryo ufise ubufasha ushobora gukora, ushobora guca kuri nomero asanzwe akoresha muri BGF. Niyo nimero ya konte yiwe, hama ibisigaye tubihereza Imana ikorere muri mwebwe nyene, mwebwe muri ko muradukurikirana. Nta yindi nimero do konte ufise mu yindi bank atari BGF, kwera birashika ugasanga BGF mugandazi ni bakurondera kuri nimero ntibashobora kubura aho bayacisha, uzogerageza uronderana bashobora kuyacisha. Please ndabinginze bakunzi ba Star TV muko muradukurikirana, haje bavuga ati gutanga bigwiza imigisha. Ushobora kwibaza kutanze 1000 ubuhomvye, ntago ubuhomvye na gato, kubera ko bavuga ati gutanga bigwiza imigisha. Dufashe twese, twarafashijwe kubona ndi ngaha, mama yanyibarutse yaramfashije, arangabura ndakura aramfasha, Imana nayirandinda gushika no munsi ndi muzima iramfasha, bisigura ko twese twarafashijwe. Mama Grace rero ngaha arakeneye ubufasha buvuye kuri mwebwe, please ndabinginze. Inyuma yo gusozera, reka dusenge gatoyi, dufate igisabisho. Mana nziza, Mana mushobora byose, nta na kimwe wamye wifuza gukorana igikunde. Iyo utegetse byose biraba. Bano baganga bakora kugira batuvure baca muri wewe, kugira wewe ni ubajamwo, hama bagakoresha ubumenyi wabahaye kugira bashobore kutuvura, kugira dushobore kumererwa neza. Mama Grace n'ubunye nuvuza atakire yokira atiri waraja kwa muganga, ariko hariho ubundi buryo ubicishamo kugira Mama Grace wacu ashobore gukira. Ndamuguhereje, ndamushize mu biganza vyawe, abari we wikorera mu guca mu bakunzi ba Star TV ariko baradukurikirana, hama bagira ico bakoze muri vya bindi wabafashije, muri vya bindi wabahaye, kuko ivyo bafise vyose ni wowe bibaronsa. Mu gihe bibaronkeje urashobora gutegeka ukavuga ati fasha ujya mu mama kugira ashobore gukira, ariko kufise umutima mwiza. Ndamuguhereje aragwaye igihe kitari gito, no mu mama wacu
nibaze yuko kuba abana be bamukunda natwe turamukunda ko twese turi bene mugabo umwe, twese dukomoka kuri wewe. Ndamukweretse rero Mama Grace aba ari wo kumukiza, afite agahinda, arababaye, kwicara biramugora ndetse no gutegura ibifungurwa by'abana biramugora, ntaca gikora, yirirwa yicaye umugongo kamujya. Ndakweretse rero n'umugongo wiwe aba ari wo kumukiza, aba ari wo kumukura hano ukamushikana Buruseli, ukamushikana Bruxelles, ukamushikana muri Belgique kwivuza akazi ari muzima, maze abandanya atunganya ibikorwa vy'Imana, abandanya atunganya ibikorwa vyawe. Ndamuguhereje niwe wo kumukiza, ndavyizeye kandi ndavyizigiye kuzobikora, kuko igihe cyawe nicyagera tuzomubona Mama Grace ariko ariruka agira siporo yiruka nk'abandi nko tubabona mwibarabara kubera ubushobozi bwawe. Nta numwe n'uwitwa Satani niwe wamuremye, ivyo akora byose ushobora kubihagarika ukavuga ati singukeneye, wewe niwe nije nakuremye, nshobora kugutegeka nkakurimbura muri kano kanya. Ndamuguhereje rero mu izina ryawe, niwe wo kumukiza, tubigusabije ku izina ryawe gira Yesu. Imana ibahezagire rero, tumufashe no mu mama kugira ashobore gukira. Ego ikiganiro turashobora kugikora mugasanga hari abantu bakirengagije, nukuri sindagusabye ucirengagize, nturabe ivyo nkora, nturabe ivyo akora Mama Grace, ahubwo ukora igikorwa c'Imana, ukora igikorwa ciza. Iyo ugiye gufasha umuntu ntuzovuge ngo ngiye gufasha ngo kwa banzira wo kwandi murigo, ntugende ukora ngo ngiye gufasha ifamiye niyi, kora kubera ushaka gukora iciza kugira Imana ishobore kuguhezagira mu bikorwa uzobukoze vyiza cyane. Inyuma yakamera ko ari kumwe na Toto Don we ko araduha amasanamu meza cyane. Mama reka ndakubwira ati uzokira kandi byose birashoboka, kugwarukira byose bizogenda neza, ndavyizeye cyane. Imana ibahezagire cyane.